ndafata ndaheka umwana kuko ni namaze kuryama maze kuryama umwana rero ndakenyera n'igitenge nkuko ndugurura inzi ngo mbe nje kubabanye kuko aho hantu naba hari mu rupangu indani mu rupangu hari imyumbati urumva hepfo nyene zari inzu z'ababanyi nsanga urupangu rwagiye imyaka turagenda uko twagenda twibira ico kintu kimaze kuncumita ngaha nace numva ubwenge butakaye kuko urabona hari ku mutima impuzu nayo nambaye hasi haraje ikintu sinzi ko cari icuma sinzi cari ico gica kirafata gica gicumita ino mu rubavu gica kiratabura impuzu nayo nambaye munsi za mpuzu ziriyambura ziravamwe ca gitenge nace nari mpekesheje umwana kubera nari mfashe nkuko Chacha kiduga kikaza kikadufuka mugabe izosijya umwana ryarimwo ngaho urumva ko ninafashe ngaho umwana yarazunguruka akazuku akongera hagenda mu ruhande gwino muga kubera izosijya riboheyemwo ntiyashoboye gutwagwa niho munyuma timwe turabona nta cizere cyuko umwana narinzi ko ashobora gukira kuko umwana umuri ikinuma ntiyavuga urumva ahantu hose yitwa ko hari umubiri hari huzuye ivyondo mu matwi umwana yarafise umushatsi wuzuyemo mw'ivyondo utoshobora kumenya ko umwana arafise umushatsi yaba n'uku baramukije canke mwiriwe bwakeye umugoroba mwiza ijoro ryiza muhereye mwese ndaziko Budget TV mudukurikirana muri kwisi yose ndakubwira ati polisi hano kabufise amagara make cyangwa kabutamerewe neza wihangana Imana irakubona ndakubwira ati kaburi mu munezero bandanye uneze bandanye wishima bandanye uryoherwa bandanye umera neza cyane aherereye hose turi kumwe n'umusare amaze kubaka izina muri filime ndundi no mu ndirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana nka navuga ati ni gospel sinakwiga ndavuga amazina ye warakuze reka yivuge icambere na mbere ndabaramukije nariko turabaramukije yego nariko kubwira ngo twenga neza ariko uri umuntu w'abandi iryo jambo ntajye novuga ariko uraberewe merci murakoze nawe uraberewe mugamba namenga winyegeje Jesse mboneka barambona icyo babakeneye gusa nuko nyumva nibaze ko mu nyumva kandi je baranzi banamaze kumbona bari bakeneye kubona yari wewe sawa nanje ku mazina ni niyo kindi Costas nkuko mwayivuze ndi mu kinyama filime ndundi n'indirimbo za gospel ego kumwe na konso najya rirashoboka konso muri filime ijoro ego nakanyana muri filime ibihe ariko mu yandi mafilime nkinisha izina ryanje Constance ego Constance niyo kindi tutaraje kure reka banze uducishize ko gato nk'umuririmbyi abakunzi ba Budget TV cyakunze ba filime ndundi cyangwa abakunzi ba gospel music bumve ko turi kumwe n'umuntu azi gutazira Imana ihangane nubwo bana bikomeye ihangane nubwo utabona inzira ihangane nubwo imipfunda ari myinshi ihangane bigiye kurangira ihangane ugiye gutabagwa bisigaye baca bavyibonera kuri Costas niyo mwavye kiri nkundira abantu babakizwa usanga abantu bakubwira ihangane ibintu bigiye kugenda neza gusa nakubwira ngo ihangane ibintu bigiye kugenda neza ugacukubita imyaka 10 ibintu bitaragenda neza kozaze kubera cyo bakizwa mufisi icizere cishi cyane cyuko ibintu ubuzima bubima murimo canke ibihe bibima murimo umwanya n'umwanya bishaka guhera oro kugaca usanga biratevye mu bisanzwe udafise ukwizera ntiwona tabagwa vuba hajye kwizera kurarema kurema ibiriho bikabaho utizera rero none utizera umva inyisho yo gushika ko gute niyo mpamvu tubwira abantu bihangane kandi bizere kuko kwizera nicyo kintu cyambere gikuru na bibiri yirabivuga kwizera kwa Constance guhagaze he cyaye gushingiye kuki cyo kwizera kwanje cyambere kimwe niko nakiri umwami Yesu kindi higira kabiri nuko iyo nizeye mbona gutabagwa yego
wene ntiwizera we ntiwizera cyane gose kandi bavuze ngo abantu babakizwa ngo bashira imbere ngo ibintu byo kwizera wewe byumvikana ko menga nturimwo oya jewe ndimwo gusa abantu nashaka kumenya jewe aho mpagaze jewe mu ba Islam ndimwo assalamu alaikum mu ba Katolike ndimwo ba Katolika ajya bavuga gute tugire Kristo mu bakizwa ndimwo hose mu ba tabibagiye gusa ngorane murumva ko ari ntaho fatwa baye bakumva kuri ntaho fatwa gusa je ndizera gusa ko Imana yaturemye tugira abantu irema ibikoko irema cameraman nyama irema abazungu bakora kamera ya ibyo turabizi mugabo urumva ko atawuhagaze ngo ushobora gutanga adresse kavuga nti ndi muri egiriziye nimba ari muri Katolika nimba ari mu bamiziri mukagira aho uhagaze oya sishaka kuvuga aho mpagaze nk'ubu ushobora gusanga ari umukobwa twakundana mubesha ati jewe rero singana aha yumva atari by'agacampeba niyo mpamvu mba naninyegeje ntashaka ko bambona ndabitahuye uyu muhungu ngira mu madini yose afise y'umukobwa umwe kuko murumva yuko hose ikimuzungurukana twamenya ko ari giki kandi avuze ngo yuko yegamiye uruhande rumwe ngo umukobwa yo camuheba we bagucunge ajeje gusa ndakijijwe kandi ndizera Imana ndizera Allah emwe gayo no musi twagenderewe muvu byumva gute bakunze ba filme ndundi cyangwa bakunze ba gospel music dushaka Constance tubwire Constance ninde muri market tubwete nitkukumvuka ha izina rye warivuze mbaha nkora ibi nyuma yo gukina filme cyo kurimba indirimbo za gospel isanzwe nkora ibi ndubatse cyangwa sinubatse nimba arawe kuntu usanga abakinyi b'amareresi ari abantu usanga bavuga ati ibyo byose usanga bagoye ntibakunze kubaka cyane niyo bubatse usanga zasambutse we dushaka utubwire urinde muri make jewe ndi mu mama cyambere kimwe ndubatse w'abana bane Yesu yarabampezagije yarakoze kuvuze ngo keshi ngo bakinye ngo usanga ngo batubaka impamvu nyabakuvuga ko tutubaka impamvu nyabakuvuga ko abakinyi b'amafilime batubaka oya navuze ko batubaka mu mafilime urumva mu mafilime tuguma tubomora twubaka n'abari oya mu buryo bw'Imana yemera jewe ndubatse ego hamandi mukinyi w'amafilime mu buzima bwa misi yose ni icururizo tuntu twiwanje ego ni ibintu mwe nivyo Constance birakoroya gukina filime na mutama hari anashaka kuvuga ati oya kabisa ati umunsi umwe nzoshiduka abagabo mukinana mwinjiye mu ngesa atari nziza oya umugabo wanje nta kibazo bimuteye arabikunda nawe ubwiwe babura umwanya mbere mu mafilime menshi tuba turi kumwe ariko kubera akanya kamugora arabikunda cyane arabyishimira kuko bivanye n'ahantu Imana yankuye je nayigeze twagwa mu mwuzure wo mu gatunguru umwe wa demire gatoroze sinari bwiyakizwe sinari bwiyamangire icyo nemanze ubu navuye kure cyane muganda sezeranira Imana ntimana je ni wankora muri ibi bintu nzokuvugira nzogukorera mu buryo rero bwo kuyikorera no kukuririmba no kugukina amafilime ajanye no kwamamaza no kugeza ubutumwa kure canke kuremesha abandi ego ni muri iyo nzira ego warigeze gutwagwa mu gatunguru ego demire gatoroze wagarutse gute watwawe sinagarutse urumva barantoye nyene kubera natwawe njanye n'inzu nari mfise n'umwana umushinga ntaye wanje yakorera ruguru ico gihe ndatwagwa n'umwuzure ndava ahantu mu gatunguru ruguru ku rushengero rwa Emmanuel niho nari ndatwagwa ngera ahantu hari agasoko sinzi ko beshi babahazi n'abana nari mfise umwana umwe umugabo so yarari nabivuze ko yari ruguru hanyuma rero ndatwagwa n'umwana ku mugongo Imana iranzigama izi nguma zose ubona ngaha n'iz'umwuzure noneho intaye yanje yarazungurutse ahantu heshi yego
none kose vyagenze gute dushaka kutubwire gushika kuvuja ugiye kuryama gushika imvura igwe gushika utwagwa yere gushika wiro turuve aho hose watwagwa wari usinziriye ryari itiro ryinshi zari swingi tiro canke wagenda ubona canke nyene inzu yaragiye ntiwamenya na kimwe n'igitanda kumayibaza ati zose je ndasharyamye mu nzu. Oya ntabwo nari nsinziriye abantu bavyibuka kirya gihe nta buhinga bwari burimwo je nararyamye nkuko abandi bantu baryama hari mu masambiri n'inusu y'ijoro haraga ubuvura bwari mu umuyaga mwinshi cyane jewe rero ndagenda kuryama maze kuja kuryama nza numva mu mwanya urumerumara haraje uruhuherezi sinzi ko rwari uruhuherezi numvise amazi azananye ku gikuta cyo haruguru yamazi amaze kudushwayamwo jewe ndavyuka mugabo nibajije mu bwenge bw'iwanje ko goba ari uruhereze rwaciye hejuru mu mabati hanyuma haheze umwanya nza numva mpagaze mu mazi umwana yararyamye umwana amaze kuryama hari ijoro rya dimanche niho mu mwanya urumerumari matera yazunguruka izungurutse mfata uruhande rumwe ndatora wa mwana ndamuheka kubera amatara ari yamaze kugenda telefone nari mfise yari yamaze gutwarwa nta kintu kimwe urumva mu nzu ntihabona ndaraba aho umuryango uri wo mu cyumba ndagenda muri saro harimo mwimiravyo myinshi amaze kuba mwimiravyo myinshi cyambona igitenge cyari muri saro ninavanye gusenga ndafata ndaheka umwana kuko ninamaze kuryama maze kuryama umwana rero ndakenyera n'igitenge nkuko ndugurura inzingo ngombe nje kubabanye kuko aho hantu naba hari mu rupangu indani mu rupangu hari imyumbati urumva hepfo nyene zari inzu z'ababanyi nsanga urupangu rwagiye imyaka nsanga bababanyi nari mvuze ko ngombe nje kuraba nsanga harera nta womenya ko higeze hari inzu hari imiravyo myinshi amazi asigaye asa n'inginagina ya John niho nkimara kubona ko bimeze uko narumvise ubwoba bwinshi cyane kuko je navuye mu cyumba hari amazi ariko icyagiye kuntangaza muri saro nkihagaze imbere y'umuryango w'urugi rwa giriyaje nta mazi ari bwahashike niho navuga nti Mana ndaze ko ndi umunyavyaha ndakwinginze ungirira imbabazi rijoro rice kuko naciye nsa nkumva nyene afise ubwoba kuko iyo nagomba nje urumva ko atabantu bari bagihari n'inzu zitaboneka amaheza akanyandugara tihave nguma imbere y'umuryango nkimara kugara n'urugi nagiye numva gwarugi ndimo ndugara cyaraturika rumaze guturika nagenda nibira niburuka n'umwana ku mugongo niho hacaza ikintu gica gicumitaha urabona ino nkovu urumva igitenge haragera igihe mbonye bigomba gukenyuruka nshafatuko maze gufatuka urabona akagakovu ngaha ni ikintu caje kiraharura kimaze kumparura ndumve ko menga norekura muganda avuga Mana nimba ari wowe wampaye uyo mwana ndakeneye unsigaze wongere unsigarize no mwana turagenda uko twagenda twibira ico kintu kimaze kuncumita ngaha nace numva ubwenge butakaye kuko urabona hari ku mutima ndavuga Mana mugabo naho cancumise nagumye ukuboko nagize nkuko ntivyigeze bikenyuruka hepfo urumva ntihari hakenyeye impuzu n'inambaye hasi haraje ikintu sinzi ko cyari icuma sinzi cyari ico gica kirafata gica gicumita ino mu rubavu gica kiratabura impuzu ninambaye munsi za mpuzu ziriyambura ziravamwe cya gitenge nace nari mpekesheje umwana kubera nari mfashe nkuko caca kiduga kikaza kikadufuka mugabo izosijya umwana ryarimwo ngaho urumva ko ninafashe ngaha umwana yarazunguruka akazuku akongera akagenda mu ruhande gwino mugabo kubera izosijya ririboheyemwo ntiyashoboye gutwagwa niho mu nyuma timwe turagenda amazi yacansuka ku rukuta rw'inzu rusigaye urumva ni kumubanyi nyene mugabo inzu yari yabomotse uruhande rumwe gwagi hasigaye urundi ruhande rumwe amaze gusigara gwa ruhande rumwe amazi n'umundi acaraza nibaza ko nkize kuko ya mazi yantuye kuri gwa ruhande rw'inzu isigaye icintura ku kigazi ndavuga Mana urakoze aho urankijije haciye n'ubundi haza amazi y'inguvu kuko yari amazi menshi acayitana gwa ruhande rw'inzu rusigaye gwa ruhande rw'inzu ruca ruhitana ca kigazi ruca turongera tukagenda twibira twiburuka nka koma induru cyane nkavuga Mana no kuri ndakwinginze je nkura aha hantu ya mazi niho yanjana ko nagenda ntakambwira Imana ntimana je niwa nkura ahantu nzogukorera nzokuririmbira nyene umuntu ari ku rupfu arasezerana ibintu vyinshi ngira ivyo azoshitsa n'ivyo atazoshitsa
burya Imana yaranyumvise. Imana ni nyembabazi, ndayishimira cyane, niyo mpamvu ntazohengeshanya kuyikorera nkiri kuri inosi, kuko yarantabaye yankuye ahantu kure. Ya mazi yaciye yigaburamwo kabiri, amaze kwigaburamwo kabiri, amwe yaciye hirya ayandi aca hino, nca nsigara hagati. Hahandi hagati nsigaye hari ku mushinge w'inzu, yanzu hariho ibiziga bitatu by'abagabo bapfuye bavuye mu kamodoka kari kavuye ruguru ku ikaburimbo kwa Busigo. Jewe rero muri urwo ruhande niho nasigara, amazi aratwara abantu, je nguma umwuko n'ivyo biziga. Rero mu nyuma niho abantu batangura kurondeza ababo, bamaze kurondeza ababo, je barantoye baraja kundonderera ahantu nshobora kuryama, kuko amazu yari yagiye. Barahandonkera, bamaze kuhandonkera ndaguma ngaho. Mugabo nta cizere cy'uko umwana narinzi ko ashobora gukira, kuko umwana umuri ikinuma ntiyavuga. Urumva ahantu hose hitwa ko hari umubiri, hari huzuye ivyondo mu matwi. Umwana arafise umushatsi wuzuyemo mw'ivyondo, utoshobora kumenya ko umwana arafise umushatsi yaba n'ukuze. Baranjana ahantu mu mureko baranyoza, umwana turamwoza, barantiza amashuka turazingira umwana ntazi ko ashobora gukira. Mugana naguma ndira cyane nkavuga Mana, ni kuri nimba uyu mwana rero wamumpaye, ndakwinginze hako nsigara ntari kumwe n'uyu mwana, umunkirize. Umwana turafukera, tumaze gufukera je ndaguma ngaho, niho naca ndondera telefone ndatira, ndabwira umugabo, ndamubwira nti, niho namubipa, kuko uwo mukobwa mwene telefone nta ntuze ya ntamayinite yari afise. Maze kumutelefona niho aca nterefona, aca arambaza wundondereza isaha urinde. Ndamubwira uwo ndiwe, ndamubwira nti twagize ingorane, jewe natwawe, kandi rero uko biri kose n'umwana hava adakira, kuko umwana ntiyikoma. Umugabo cyo yanyishuye n'ishavu gisha carambwira nti, wewe ivyo bintu urimo urambwira zino saha, ubwo wewe urafise ubwenge? Ugo ruzi wewe gwagutwaye we urihe? Kuko ntiyumva ko bisobanutse. Yavuga nti uruzi gwa Gasenyi wewe gwakujanye urihe izi saha? Acarankupira ko ntiyaba yagisubira kundondera. Burya turaryama mu masasita y'ijoro, umwana nto twabona arakanura. Akanuye twibajije yuko umwana yo bagomba apfe, ariko umwana kumba imbeho yari muhezemwo. Tubona umwana rose, umwana bukeye je sinashobora guhaguruka kuko ni namaze gutimba, umubiri wose namaze kuvyimba. Abantu baraza baradutora, amapika pine yadutwara kwa muganga, baranjana kuri wa karede baramvura. Igitangaje nuko umwana basanze atamazi yanyoye, ntiyigeza kwabuka, nta kintu na kimwe yigeza aba. Ariko jewe nije ni nankwe yibizi nababaye umubiri wose, ariko naje baramvuye ndakira, ico ndagishimira Imana. Hanyuma niho umugabo yumva ku maradi bavuga nti mu gisagara ca Bujumbura barajyaguye. Nawe rero aca yumvira y'amajambo namubwira, aca yumva ubwoba. Maze kumva ubwo baramanuka, maze kumanuka ageze kwa Busiga asanga ibarabara ryacitse. Sanze ibarabara ryacitse, niho yaca aja kuraba aho twahora tuba. Ahashitse arahayoberwa, kuko hano twahora tuba je najananye n'inzu, kandi inzu yariko imiryango ya giriyaje, ariko ni tafari. Arimwe arantwenga, murumva ivyarimwo, yariho kwinzugi za metalike. Hanyuma aja arahayoberwa. Amaze kuhayoberwa niho acaja kurondeza mu bitaro bitandukanye, kuko ntiyaba kironka n'uwabaza, kuko haryo ubaza ukimara kumenya nti aho twahora tuba haraha, kuko yarahayobewe. Niho aja kuri wa karede, niho yagira amashase meza araturonka. Andose amaze kumbona ahantu ndyamye, nawe nyene yarumvise ubwo bacararira, yibutsa amajambo yambwiye. Kuko ni narasezeraniye Imana, nti Imana je ni wankura aha hantu, naramuhariye kuko nawe ntiyarabize, ni wankura ahantu nzogukorera. Inyuma yaho rero niho nafashe ingingo yo kuririmba. Indirimbo zanje ndazi beshi barazizi, ariko kandi vyarangoye cyane, kuko ni nakuriye muri Eglise ya Gatolika, ni naramenyereye intambo za Gatolika, ni naramenyereye bijya nyene vya Gatolika, abantu muri yo murabizi. Harageze igihe ndajijanye imitima, none je nzomenya gukompoza indirimbo gute, nzoyisohora gute, numva tanzira. Ariko Imana ndayishimira, yarampaye ingabire, yaranyigije kuririmba,
ndashobora gukompoza indirimbo ubu rwego ngezeko murabona ko nshobora no gukina amafilime kandi aho bigeze byo bavyiza byo babibi ndabishima kuko biva muri jewe kandi ni jenzi impamvu ndabikora kuko ndimo ndashitse icyo nasezeraniye Imana ndashimira Imana ko yanyumvise nk'Imana kuyibwira nti Imana wo nkura ahantu nzogukorera yarabikoze niyo mpamvu nanje nubu nkiyishimira kandi nkishimira n'abantu bagikurikirana ibikorwa vyanje kandi bakintera intege kosi ukivugize kwaje je numva menga utuma nk'inkoko tukajya na cameraman kabisa ebale bivuge ahubwo niwe mwari mukwiye kuntumira ko kw'inkoko mukampapore ntimwumva ko navuye kure oya ubwo utegeza kwihapore kwaza ko niwe Imana yakuye kure nihe pole oya ahubwo nimwe mukwiye kumpapore ahubwo n'abavanje barakwiye kumpapore we ntumva ko uyu mungu arimo arancanganya mwebwe murumva ko afise amanyanga dusubi inyuma gato waruye nk'ahantu mwari muba ahantu haje impamvu sori kwazi impamvu natweze ubuze ngo nacananye n'inzu bibaze kwiyumvira umuntu akagenda n'inzu byose urumva ni igitangaza kabisa jewe na ibyo kubabara vyaheze hebwe ndaduka ndatwenga uriko uragiriranya ahantu mwahora muba naho aho waguye bagutoreye harimo nk'imetero zingahe sinzi nk'urugero numva nohaha ariko ngira harimo nk'imetero nka 4 umva ko wavuye muhira ubanza uja aho hantu hari inzu yari yabomose amuva aho hantu hari inzu yari yabomose urasubira uragenda kandi yego narasubiye ndagenda urumva icyo gihe harapfuye abantu benshi je gusa sinzi ndazi ndi umunyavyaha n'ubu kandi na mbere nari umunyavyaha je gusa natangazwa no kuntu Imana yansigaje ego ibintu byose byo mu nzu ntana kimwe nakuyemwe mugana ubugingo bwanje bwararokotse kuko abari haruguru yanje umwe umumama yaba haruguru yanje yabuze umugabo uwari hirya yanje nawe abura umugore abari hirya yanje n'ubundi acabura abana batatu icyarimwe uwari hepfo yanje nawe acabura umwana ikintu rero nama nibuka mu mutima nama mvuga Mana kubera iki je mwabajya abantu wankuyemwe sinzi impamvu Imana yansigaje muganda yishimira icyo yansigarije cyari ikigihe nanje ikigihe yansigarije ntegereza kugikoramo ego urashaka kuba Imana yagukuye aho hantu rero ugasanga Constance yibagaye Imana yamukuye kandi yagiye mu bindi by'ibintazi nja gushika nk'ubu bishitse hakagira nk'ikintu kibuga shayibuka napfuye kure ivyo ndavyibuka cyane hariho n'indirimbo naririmbye ngo umbe hafi Mana iyo ndirimbo nayiririmbye nk'intahe mbwira Imana nti Imana izombe hafi uko nkwiye kumera niyabona Imana ndiye nkahaga nkagera yaho no kwibagira aho yankuye izoshiza n'ikintu kinyibutsa iyo navuye yego Constance birababaje gusa nivyo kwihangana ni ntayikomeye cyane ntavyo narinzi neza nibaza yuko wumvise ko byamugendeye Imana yamukuye kure gutwagwa amwe bagapfa ugasigara ibintu bikagenda byose ugasigara ni ikintu gikomeye cyane nimba nawe hari ikintu gitangaza Imana yagukoreye ngaho nta muntu ashaka kubura ikintu Imana yamukoreye twandikira muri comment iti warakoze Mana Imana yabikoze kuri Constance akaba takintu yabaye nuba akaba gihumuye kumuka w'abazima nawe niko yagutabaye nakizo gutabara ejo canke rya ejo uguye mu ngorane kanaka Constance tugaruke rero ku kazi ka Constance bwite izi film kina urabona yuko zishaka kukubeshaho n'umuryango wawe oya sindagera ku rugero bw'uko izi filime nkina canke izi ndirimbo ndirimba zoshobora kumbeshaho n'umuryango ndacabikora mu buryo bwo kwitangaje ubwanje ariko nizeye gusa umugisha uva ku Mana izoziramphezagira niyamphezagira muri ibi bikorwa nkora naho nyene izobikoze ariko nibitazanana muri ibi bikorwa nkora byo kuririmba canke ibi vy'amafilime ikabicisha mu zindi nzira naho nyene izobikoze ico gusa je mparanira nuko nokora kandi nuko hamagara n'abantu ngo barandaba yuko boja kuri chano yanje bakandika Constance niyo kugira ibikorwa nza ndakora tuze turabisangirira hamwe
ndabahaye karibu kandi bagire partage kandi ndabakunda cyane naho abanzi n'abatanzi ndabakunda cyane ku ntege mwamuntera canke abumva intahe zanje hariho n'abakunda indirimbo zanje canke amafilime urumva muri ivyo rero ndabikora kumva yaho Imana yankuye sindimwe ndabikora kumva yaho Imana yankuye nkongera nkabikora kumva yo kwagura ubutumwa ngo bugere kure sindimwe ndabikora kumva yuko byoshobora kumbeshaho n'umuryango kuko uravye amafaranga filime itwara ndibaza yuko kugira uyagarutse byo cyakure nawe urabizi yego. Okay, Constance ni filime ya mbere ijoro twabonye utangura gukura harimo Fanny Lavine na Riva yarimo oya Riva yari umukamerani yarimo Fanny Lavine ariko rero filime wagiye urakora mu nyuma ntuwase gukora na Fanny Lavine habaye oya nta kibazo cyabaye gusa Fanny Lavine hari igihe namurondera akambwira yuko afatiriwe kumva yuko nzi nyene bitugora muri ibi bintu urumva nta makomantere mari ambwiye ko afatiriwe nafashe nyene ko afatirwa nta bindi narengejeko naragerageje kuko nzi ikiri muri jewe n'icampamagaye ndakora ntaravye ngo bakanaka batabonetse ngo sinokora ndabandanije yego. Cengi Fanny Lavine yo amaze kubona amaze kugera kura kabona umenga we warasigaye gato kavuga ati sinuba nkisubira gukorana na Constance. Ntavyo nzi kiretse mu mubajije ntavyo yambwiye kandi naje ntavyo nibaza yuko ariko yoba yarabivuze canke ariko avyiyumvira ariko Fanny ndimo ndamuraba sinzi ko ivyo vyiyumvira mbona ari umwana mwiza nimba ariko asanzwe ari umugenzi nimba uko ari mu mafilime nuko ndamubona sinibaza ko ivyo bintu yovyiyumvira ariko sinzi ivyubakiye mu mutima w'umuntu. Tuzo mukubariza wakunza wa Buja Today TV vubache tuzogana na Fanny Lavine atubwira impamvu atasuye kubana na Constance kandi vraiment barakinye filime nziza ijoro nijoro ijoro Constance waruka gusohoye indi filime yitwa Ibihe mu nyuma dusha tubona Dodo asohoye indi filime yitwa Ibihe ninde yivye title wundi je nije natangiye gusohora filime Ibihe nawe mu nyuma nsanga yayise Ibihe sinzi hajya izina n'abantu barashobora kwitiranwa amazina rero ngira vyamuvuyemwo sinofata ngo nemeze yuko yoba yayise Ibihe kubera yayibonye wanje hani naho byose ugasanga niyo yiwanje ntiyayibonye hariho na filime nshasha iriko kandi n'ubundi ndimo ndashirako ku ibindi bice yitwa ngo kubakira ku kinogo ni filime imeze neza abaza kuyiraba baratubwira ingene vyifashe yego. Constance birashika umwaka bamukinyi akina filime mu Burundi agasora filime ntuyimenye ku buryo Dodo yoba yafashe akita filime yiwe Ibihe kaneze ko hari undi mukinyi mugenzi we yakoze filime yitwa Ibihe. Je kumva yuko mu bintu byose byambabaje narabibonye ni byinshi cyane jivyo nkimara kuyibona ko yayise Ibihe nta commentaire zirezire nakoze izina n'izina ariko icyonzi cyoco nta utwara umugisha w'uwundi Chimani baraguteguriye nukuri nta muntu yiba umugisha w'uwundi naho twabonye muri Bibiliya hari wagurishije umugisha wiwe kubera uduharage tw'umunsi umwe ariko jewe ndaza umugisha wanje nta muntu azowunyiba na Satani nahazogerageza gute ntazokora ku Chima nansezeraniye ndazizokima. Uvuze ngo nawe umugisha wundi kandi tuzi ko baba na Abrahamu ni Eliya nande navyo nzi neza mudufashe je ndabyeruka kera Esau yivye umugisha wa mwene wabo kandi yarahezagiwe naho yari yawibye urishije umugisha na Yakobo urumva baramahasa urumva yabaye bugurishe niko atakiguzi twahanye na Dodo oya icambere kimwe impamvu ivyo ntari kubigira ko amakomantere maremare icambere kimwe Dodo ntituzi nanye kimwe gusa ibikorwa kora ndaja ku rubuga nkabiraba cye nkamubona hana kamo ibikorwa vyiwiwe ariko nta yindi mimenyerano wanashima no ku telefone nta uvugana no wundi niyo mpamvu rero ivyo ntibishobora kuntesha umwanya n'intumbero ndiko ahubwo jewe ndabandanya. Constance dusa nabarangiza kuri kutubazo nashaka kubaza kuri filme cyo tutandukira kuri gospel gato cyo dusa nabarangiza filme ndundi uri kurayiraba ari amasene mesha atandukanye nk'ubu bashaka kuguha sene akakubwira ati aha rero isene uzosomana n'umugabo pane mwebye ku matama musomane bizu centrale iyo sene Constance yoyiki
jewe noyikina. Impamvu noyikina filime ni ikintu cyo kwigisha kandi ntibisigura yuko bijya nkinye biba ari ivyo. Mugabo muri filime hariho ishusho wiyambika atari uko uriyo, ahubwo ari ukugira abantu basa na wewe muri iyo sanamu bawakinye babone icyo bari, babone nimba bari mu ishusho mbi, babone icyo ya shusho mbi ivyara. Niyo mpamvu twabonye umukinyi w'amareresi Aberendi wage mu gihugu ca Tanzania. Turabona akavideo ariko akora ku matako y'umukobwa. Hari abantu babitawe igundi kuntu Abere ibintu byamucanze, umukizwa asigaye akora ku matako y'abakobwa. Wega akavideo wakakiriye gute canke wobwira abafans iki biyumviriye ibindi bintu? jewe kajya kantu nakakiriye neza kubera impamvu nakakiriye neza yari mwarakina. Impamvu je tema commentaire maremare nari gukora nuko n'umugore wiwe ndakunda umugore w'Abere. Umugore w'Abere ababibona kandi bikinwa byose ababizi. Iyo umuntu amaze kwakira ati iki kintu ndimo ndakora ni nyigisho, nta mpamvu nimwizimu buzango ntukore iki kintu. Nagomba ndabaha karorero n'umupasitori ari umupasitori, ntimumubona ry'amavuta asizwe ngo nayo yavukanye, ari gihe avuka ari umusambanya ari umusuma yani mu ngeso nyinshi, ariko agahinduka akaba icyaremwe gisha akaba umupasitori. Rero ntibisigura yuko rero umuntu adashobora guca mu bintu bibi mu nyuma agahinduka. Niyo mpamvu rero uri murakina, uri muratanga inyigisho, atanyigisho nimwe utokora kugira abantu bahinduke. Constance, akantu wumva nari kukubaza ntakubajije ukabwira abakunzi ba filime Ndundi n'abakunzi bawe muri rusange. Je akantu numva je nanje no kubaza no kubera abatumire bawe bazanira abantu bawe ngaha kuri chano yawe, urabazanira abatumire bashasha mugawe ntubiyereka nguze ubabwira baribo nimba harimo mw'abademo bashobora kuvuga nti simo vraiment ni sawa, numva namukunze kunuko akanakuramutsa gacha imboge si wawe mugabo nuko uguma winyegeza. Bakunzi bacu hari umuntu yifuza yuko noza ndaboneka, nibaza yuko umwe mukeneye nimutumire mba nabazaniye kandi nakunda bazanira abantu basobanutse, abantu beza babwira bakore ikiganiro ciza mumukene amakuru yabo nk'uwe batubwiye ntahe nziza vraiment. Jewe ndaboneka igaha barambona. Oya ntibakubone naje wari kure, nanje ari kure ari kure yahunze. Urumva ari mwamahinyo gusa sinzi ko namwe ariko mubibona je mugana abikemye. Oya nta kibazo. Hama akajambo bwira abakunzi ba filime Ndundi. Jabakunzi nuko bodushigikira cyambere kimwe mu buryo bwose bugaragara, kudusengera mu buryo bw'amafaranga, gukora amapartage babonye link ikintu kiravye kigushimishije ugashobora gutora link ukarungikira n'umugenzi kugira nawe hagira ico kigirane kimwungura. Kuko ivyo dukina ntidukina ngo birabumwe, nimba ngaha kuri cyane yabo hari ko abantu 100 canke ibihumbi 200 ntidukeneye ko biherera muri aba bantu ibihumbi 200, ahubwo turakeneye yuko bagura nabo bakadufasha mu buryo bwo gutanga link kugira n'abandi bantu bashobore kubiraba bagira ico babivuzeko. Niho narwo ruca tugira inguvu zo gukora. None nk'ubukozi ibintu bigaherera ngaha, wowe baje uzogira izindi ntege zo gusubira kurondera umutumire kugire ubazanira ibintu bishasha. Ariko muge yo baguma bagwira ku munsi ngo mubona bagutera intege bakora amakomantere twabishimye canke twavyase, ucumenya inzira y'ivyo uri bukora, ucumenya nti abakunzi banje bakunda ibi ndabazanira ivyo bakunda. Yego mwabyumvise bakunze ba Buja Today TV mwakumwe na Simon Implement kama tukatwe kumwe na Nyama nabazaniye umuntu vraiment ni Constance niyo ushaka kuja kuri channel yiwe Constance niyo kabona filme kubakira ku kinogo indirimbo zitandukanye n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Nababwiye ati yadushingiye nta ikomeye cyane ukabora kijije cyo Imana yaragukoreye ikintu kigitangaza mu buzima, andika muri commentaire ati warakoze mana. Jewe handindiye gusa duheze cameraman akupe byose dushe tugenda tugurira inkoko vraiment. Umuntu yatwawe agakire umuzi tukaturi kumwe, nashaka kuva ngata turemeye. Nashaka kuva ngata tuguriye inkoko tuje twishime yuko
Imana yabonga yindi yamunga yindi misi yo kubaho ndabibutsa ati ukaba utakora subscribe bikore kuri Bujato TV ubandanye kurikirana amakuru abakenyi b'amareresi n'abandi makuru ya entertainment ndonde mwari kumwe na Simon Pro behind camera tukaba kumwe na Nyama ciao ciao Imana bahezagire mugiraho mwamubahwe